kuko urashobora gusanga abantu bagize mariage bakundana mugu uburyohe bukagenda burahera. Ni vyiza rero ko iyo babandanije biga baramenya ingene bashobora kuvomera urwo rukundo rwabo. Etat civile ni bijanye na leta, so leta nayo irafise amategeko agenga igihugu cyose, babigisha kubahiriza je nibaza ko ari kubahiriza sero amategeko ya leta kubijanye na mariage. Ingo bakabigisha ko atawugira mariage kabiri, ibintu nk'ivyo kiretse igihe yo yaramaze kugira divorce. Mugatwe bwe twigisha ingo bihwanye n'umugambi w'Imana ku bantu. Umugabo kugera umugore wiwe ugasanga umugore we yaramaze gutumbura umushe ngo bamuteye cancer byagenze gute? Hana gushaka kuvyara kuko wafatwa nabi. Fais attention. Uwo mwanya bakobwa n'abahungu n'umunsi ikimana dutumira no gutegurwa neza mu byumviro byacu bishaya yacu. Kuko turabafasha umunsi twagiye mu ngo tugiye gufasha cyane. Ukura ufite vyumviro ninashika mu rugo singiye gusa kwakira ahubwo ngiye gutanga mu rugo. Praise God, hallelujah. Turategurwa mu bigumba byacu. Turategurwa mu bigumba byacu. Niyo bahari ibintu byagukomerekeje muri kahise. Tambura ubirekere uno munsi imbere tuzo kwinjira ku rugo. Ni gute umuntu ari wewe n'umugore wiwe zo kwigisha mu bubaka rugo. Mwamuzi ko bigenda bashaka amahera menshi cyane. Satana birimo gose agashaka amahera menshi cyane kugira ngo yikingo. Yica abantu bakiri bato. Atoza indera abana y'urupfu bakiri bato. Niyo bakura ibazo yipa. Amatenovera n'ama-enseignement. Dawidi yavuze ngo sinzogira ikibishira imbere y'amaso yanjye. Dawidi niko yavuze sinzogira ikibishira imbere y'amaso yanjye. Kuko yavuze ngo ikintu nye nakira nzokibaho. Mwari muzi ko uno munsi impamvu abantu benshi bubatse nabi nuko hari ibintu babonye muri kahise kabo bashaka kureproduza mu ngo zabo. Bakunzi ba Miro TV 257 nongeye kubaramutsa kandi ndabashimira kuntu mugenda mudukurikirana buri munsi. Kuri uno munsi turi ahantu bita mu Kanyosha. Mu Kanyosha habereyeho igikorane bitiriwe Destinée et des choix du conge. Ego novuga ko ndi kumwe n'umuntu Apotre Israel mwese muramuzi yamayandika ibintu bitandukanye cyane ariko no munsi yari kintu yateguye natwe twahashitse kugira mushobore kubona byinshi byavugiwe nongera ndamuramutsa kandi Apotre Anje ndabaramukije cyane. Ndishimye cyane no munsi kubona twahuye kandi urabizi ko duhura mu bindi bikorane bitandukanye ariko no munsi twaje waho. Natwe turanezerewe cyane kwakira Miro TV muri eglise yacu. Urumva ko abishimira cyane ariko nagomba umfashe ku bariko baradukurikirana cyane ku bijanye n'igikorane cyo wateguye. Mu bisanzwe turabona ko ari amajambo meza cyane washatse gutegura ariko urafise ikintu ugamije ku iki gikorane wateguye. Ego ndafise ikintu ngamije. Mu bisanzwe iki gikorane canke conference citiriwe Destinée et choix du conge. Ni ibintu bibiri bitavana. Destinée no kuvuga ngo hari n'umugambi Imana yatumye umuntu gukora ngaha ku isi. Kuko iyo umuntu aje ngaha ku isi ntaza yizanye gutyo. Aza hari ikintu Imana imutumye gukora. Donc iyo rero ageze muri choix naho no kuvuga ngo Imana ibigomba kumuhuza n'umuntu yamuteguriye kugira ngo azomufashe gushikana iryo yereko Imana yamurungitse gukora ngaha ku isi. So dutegura rero kino kintu kubera ko twabonye kenshi abantu baratora mugabo badatorewe n'Imana canke batabanje kwiga ingene bashobora gutora selon n'ubugombe bw'Imana kugira ngo abo bantu bazobane. Ni ingaruka z'ivyo bintu iyo umuntu yirongoye mu gutora haba ama divorce. Mugabo uwakurungitse ngaha ku isi abazi n'uwo yagutumye kugira ngo muzofatane hanyuma mumaze gufatana mufashanye gushitsa ubugombe bw'Imana hano ku isi. Donc intumbero nyamukuru no kugira ngo dushobore gukosora twigisha abantu imbere yuko baja kwanza mu ngo bamaze no kuja mu ngo bashishikare kwiga ingene bashobora kubaho babana neza nabo bubakanye. Urumva ko ari ibintu byiza cyane wewe ariko avuga ku byerekeye ingo kandi urumva ko tubiravye kenshi ingo nyinshi zamazisambuka ariko urumva ko wewe ariko aragerageza kuraba ingene ashobora kwigisha abantu kumbure batazoza baragwa mu bintu batari biteze kandi inyigisho zari zihari.
Mbo je ndiko ndaraba sero nuko nta iyi ni edition ya kabiri nukuvuga ni igice kigira kabiri mu gice ca mbere abantu baracitavye cyane mbere wanashima nari ndabifise mu migambi gutegura igice ca kabiri muga abantu benshi twaganiriye batubwiye ati ni murabe mu dutegurira igice ca kabiri kugira ngo ibintu tubinonosere neza bisigura ko abantu baravyitayeho barabishaka cyane kuko nabo nyene bariko baratangura kubona ingaruka mbi zo kubaho donc kwinjira mu rugo utateguwe. Urumva ko ari n'inyigisho nziza cyane zikomeye kandi ku bantu batarubaka ndumva ko hari ikintu namwe mutegezwa gukurikirana mu nyaruke kandi mwongere mwige kugira murako ingo zanyu zizobaho neza atangorane. Hama kubw'iwacu twebwe TV yacu ni Miro TV 257 urumva ni Cirore kubw'iwawe Icirore uravye ko yishwa dikonje na ishwa dikonje wateguye kubw'iwawe ubona ko abantu ni ushaka guzoshikahe mu Cirore ciwaho kubiraba kugira abantu benshi bakurikirane bavuga ati ejo nibakubona mu bindi uzoshika mu bavuga ati yari yarabivuze. Icirore mfise muri iki gihe mu bijanye n'izi conferences za Choix du Conjoint na Destiny wabivuze ko 3e edition nayo nyine ishobora kuzobaho yese tuzogira edition ya gatatu. Icirore dufise no kugira ngo abantu bose donc babeho ingo selon umugambi w'Imana. Abantu ntibabeho mu divorce nk'ibyo turiko turabona même n'abatagira divorce harabusanga bahukaniye mu nzu kandi ivyo vyose bigira impact kuri generation yose. Donc twifuza ko abantu babahingo sero n'umugambi w'Imana kuko niho bica vyoroha cyane kugira ngo bashitse n'uwo mugambi wundi Imana yarabatumye gukora hano kwisi. Urumva ko biryoshe cyane kumbure wewe utaragera ko ugira shwa yiwawe nyaruka wige utahure kugira urugo rwawe ugubake neza. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya washimye kuduha nongera shimira abakunzi badukurikirana kuri TV yacu ari Miro TV 257 nongere ndabasabe mugiye subscribe kugira mukurikirane ibintu byinshi cyane kumbure urafise akajambo ushimira TV yacu nongera abantu badukurikirana. Ndashimiye cyane Miro TV 257 mwakoze cyane kuza kudushigikira kuko iyo muje kudushigikira no kuvuga ngo ivyo dukorera ngaha bishobora gushikira isi yose vyoroshe kuko ababikeneye saba ari mu Kanyosha gusa saba ari Bujumbura gusa hari abandi babikeneye bari hanze y'igihugu. So turashimye cyane rero n'abadukurikirana namwe mushishikare cyane gukurikirana Miro TV 257 maraheza.